naho nakagendeye basha yamwe ijambo ry'Imana rivuga yuko iyo atari uhoraho yubatse akaba bakiye ubusa ubu bakira ubusa kabisa. Je ndabona yuko menga biriko biratugora ntabwo pastori yaza akaduherekeza muri byose. yaduhanuye ngo dusenge natwe turabakirisu tuzosenga reka tubisengere mugabo urabona yuko dote iri kiragera ahubwo imbere yuko tuvugana gato y'ivya dote nagomba kwandikira Thierry ifo yuko yongereza ama invitation 80 wamukuze wanje Landry aragomba yuko nogira mugabo gushika no Jene yaza ko ivyo tuvuye kumviriza tanakimwe wumvise donc tuvuye kuri 1200 utugatwongereza ko 80 1280 invitation none uwo mukuza wano wazogira mariage wazodota si wazogira mariage mugabo urazi yuko ari umuntu w'incuti ashika burya nawe arafise muri entourage yiwe abana agomba gutumira aza kwereka ibirori vya muvyara wiwe uzokwiyaranja chiffre tuzoba twabahaye twaravuze ko ari 150 nakazi kiwe muzoselektiona n'ibikundi bibi wumvise ko bivamo numva ariko rankomplika muvyerekeranye na mariage ivya dote vyo turabikura imbere gatwe evyo byo tubakire rese numva ingorane ho zihagaze. nizere rero yuko babatamburinero bamaze kuba confirma kugira je mbanze ndabahe na avance abahe bamwe bambwira be miliyoni 2 sishobora bazotamemera 30 bamukuze wanje Oscar arafise groupe y'abatamburinere ni wazoza gutamba kandi yatwayivuganye vraiment yaramperereye iyo nterere nshobora kuya ariko babatamburinere aburi kugira bamukuze wase bamwe bagirira ama repetition ngaha kuri zone inyuma abantu ruduhuzu bambara twacuye urarenza nawe ntange imiliyoni 2 n'inusu kugira bashobore kuza gutamba iminota 30 erega ishobora kumera 30 kandi ayo mahera ntuzu yatanga uzofumu yampa mfume ndayagura amashuka yo munsi bo barabonye yuko n'abakamfromo bose baje barondera bajya batipe none bari batwemereye nuko ivyo bavyita kwikura amata mu kanwa oya batwemereye gratuitement batwemereye kubusa nta ngora tuzobari mu bisanzwe abandi hajya ni 2 millions bisa mugatwe batwemereye 2 millions oya badutera aya mahera yareka bayampasha nzofuma ngura ibindi ndagusavye bireke asha cewe naho nakagendeye ahubwo naba bakobwa wari wambwiye nabo nyene ntibikunda kameme igice narahawe nsanga ndashoboka 2 millions 1500 millions et demi kugira batambe iminota 30 nabonyene sinshobora kuvyumva nabonyene nabivuye wa mugenzi wanje Astrid arafise groupe y'abatamba bazotamba kandi bazorimba n'iririmbo yo kusohora cere ivyo bintu ivyo byaranaheze waje ndumva yuko uri decide kweri sinza ahantu wora wasomye gatabo canke wakurikiranye formation yengene bategura urubanza gwa mbere rubishe none mu majambo make nimwebwe ni wowe uzotwakira tantu tuzokwakira umuryango wanyu ko je byose mbona umenga uri kurabipanga byose dote nimwe muzotwakira none kuri kurampa amategeko y'ivyo ntituzokora none urubanza sugwacu rwacu ko tuzowakira soro amaterme y'uwacu none turi abantu oya wetse ko ntakora urivye basi nizere yuko kameme dote tuzoyigira kwa moncle wawe urabona afise jardin nini hajya mu Kinindo none papa akakanyura mwishe ushaka azoze gusaba petit frère wiwe none hajya muhira twarasavye nyumba 10 rijya barabara bazojugara amahema tuzoyashira hanze ariko ukeneye no uzofata amafoto azorafata urazi yuko hajya kwibarabara iwanyu iruhande hari yakabare dongo ni bafotora babone utwaye kiyeri utwaye mushikaki ariko mbana afite majambo makimwe kurabwira pastori yuko ntakwaswima dongo wone utari kuranyaswima dongo urafise isoni yaho nkuye oya bimbwire kare ibintu byose twarabipanze mwe muraza nta kinda gusavye jewe si isone yaho ndagukuye ariko nimba turonse option yo kugira ngo ibintu tubigire biryohe bise neza cyane umuntu yo bikora ekeje birangyohe ivyo tuzokora sinzi nkawe je nibaza na vya bindi babahungu bahora bagira ngo icuma ca musaza wawe ndibaza yuko ataca zongoza oya yarabivuganye na papa nta bintu by'indi birebire ivyo ntibizoba uzogera ka envelope canke bireke ivyo ntubigire birefu nani namutumiye agasanga i Dubai nanje kugira nzana akantu nyene kakanu vote apana ibi bintu ariko je urantwenze ntituragura amashukuru kurondera isaha i Dubai ifrigo ntiturayikura umutwe imbere wowe ushaka ibintu uzokwereka mu bantu hakuje sidakumva kabisa
jewe 2 millions izo zose ukurambwira je mpaye mara tuzo gusoma shaho na televiziyo zo kuturayiva imbere batse ko nkunda televiziyo oya aya kabisa bireke bya Mr. Shahara umuntu yambwiye ngo hari dayimoni ivyukiye abantu bariko barategura mariage iyi ritware bwahuri reka tuje gusenga oya nkuko pastor yatubwiye reka tuje gusenga mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza humerereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Olivier na Nathalie j'espère que mwaronse akanye ko kuryohererwa ino sinema twasuye kubagirira j'espère que muzotubwira ingene mwabisanze kuri uno munsi mbe Olivier ikintu woshobora kuvuga kuri yanseyema canka akagakino twagize wowe wakuyemwo cyane kubwa basange buvuga kwiki ikintu numva noshimikira ko uyu munsi iyo turiko turavuga ibintu by'amatemperama rimwe na rimwe hari abantu basana batubaza bati none niyihe solution ugiye kuraba abantu babasange nkuko turiko turabona muri uyu yari karakina usanga rimwe na rimwe canke kenshi bifuza guhimbara abantu cyane rero uko guhimbara abantu ntabwo ari bibi kuko Imana yarabibashizemo ariko uguhimbara kw'abantu nuko basa nabiteze ikiva mu bantu kiza kibagaburira nkaho umenga bapwiza energy yabo mu bantu bariko barahimbara ku buryo rero kenshi usanga baba desu kubera umwana w'umuntu ndashobora kuguha ico umutima wawe wifuza hariho inyota Imana yashize mu mutima wawe ariyo yonyene ishobora gusatisfeza ndakunda ijambo Paulo avuga mu Bigalatiya ikigabane ca mbere ku murongo w'10 aravuga ijambo nkunda mu gace ka kabiri ngo iyo mba nkinezereza abantu simba ndumugorano wa Kristo guhimbara abantu cyaye kunezereza abantu sivyo bibi ariko nigihe ubanezereza wibaza yuko guhazwa kwawe kuri muri wewe yuko isoko y'umugisha canke umunezero wawe uva mu ico kintu kurabakora amen nico gituma Kristo yacitse umunezero wacu Amen. Nico kintu numva cyane novuga ku bantu babasange wewe ku bantu baba melancholique naho ico novuga ku byerekeye aba melancholique n'abantu bakunda ibintu bipanze kandi abantu bakunda yuko ibintu bateguye biba nkuko babifuje bo kumetriza situation bibaha amahoro nukuri kuja mu bintu batumva batabona badatahura birabahungabanya sintu bigira birababuza amahoro ariko nibaza yuko ari ijambo ry'Imana rivuga ngo tout concourt bien de ce qui aime Dieu ni jambo umumelancholique yekwe kubakirako byose bifataniriza hamwe kuzanira neza bakunda Imana amen bisigura yuko iyo umumelancholique abonye ko ibintu bitagenze nkuko abishaka kumanda vyibona ko iyo ibintu bitabaye nkuko nari nabiteguye canke ko navyifuza canke atari jewe navyinisiye ngo bitangure kenshi ndahungabana ariko ico kintu kiranyibutsa yuko ijambo ry'Imana ni ryo sico jewe nakoze canke ivyo nakoze sivyo bitezwa kumpa amahoro kandi suko ibintu vyabaye nkuko navyifuza bipanze biri organize ko aba melancholique barakunda cyane la perfection ariko imaze kumenya ko perfection iri muri Kristo gusa yuko naho wowe nyine wakoze ikosa canke nabandi baba bakoze ikosa yuko ce n'est pas la fin du monde kandi Kristo habo yaje ku bwacu biratuma uruhuka nico gituma nagomba kubwira abantu badukurikira temperament ingabire Imana yaguhaye cyane mugabo iyo ngabire Imana yaguhaye yarabaye perverti n'icyaha nico gituma muri Kristo Yesu hari n'ivyizigiro kuko atugarukana aho dusubira kwihokonekta kuri source kwisoko maze biciye kuri iryo soko umuntu agasubira karonka ubugingo agatahura yuko umunezero n'amahoro bitava hanze bije indani ariko biva indani bitemba hanze ni naco gituma Bibiliya itubwira yuko turaba ambassadeur ba Kristo umu ambassadeur ntagenda kwiza mu gihugu bamutumyemo ariko ajana ivyo akwiye mu gihugu ciwe abantu rero muri ko baradukurikira nagomba kubabwira vy'ukuri muhanga amaso yanyu Imana yonyene bice muri Kristo Yesu ikindi hava mvuga no kongereza koko twavuze cyane cyane abasanga na melancholique abakolerique nabo n'abantu bakunda yuko ibintu bikogwa bibanguka bimera kandi abantu baje imbere cyane n'abantu baba leader rimwe baranakomeretsa abantu ariko ikintu kinduhura
bisigura nuko iyo tubonye muri Bibiliya nk'abantu babona nk'abamera abakorehike Paul yari mukorehike ikintu kibora kinyohere nuko yarakoreye Imana yarabwiye n'abantu ati nta wandushije gukorera Imana mugabe igitwenza nuko ibikorwa yakoze cyane tugenderako ni vyete yanditse ariko ivyo vyete yavyanditse ari muri prison bisigura ko Imana ishobora kukwigisha ikakwereka yuko naho wowe uri enfermé naho utawufise wa mwidegembye gukora vya bikorwa bishushe birimo umuriro bikomeye urashobora kuba productif iyo Imana iri kumwe nawe cyane Imana iri ku ruhande rwawe rero nibaza ko hari abakorehike bagira izo defi kwibaza yuko ibintu bitariko birakogwa kuko batabikoze ariko Imana irashobora kukujana hano ikwereka naho usa nk'umenga uratuje naho ari iyo ngabire Imana yaguhaye ibintu birashobora gukogwa en dehors de ce que ikintu ushobora gukora wowe nyine. Amen. En fait Imana ibigomba kubakura muri activisme ikabatabuza yuko nkuko Imana yabwiye Paulo nyene ikiramubwira ngo ubuntu bwanje bugaragara mu ntege nke zawe aba phlegmatique nabo n'abantu barondera amahoro mugabo ubutumwa bwiza bakeneye kumva n'ubuye nuko Yesu niwe mwami w'amahoro c'est le prince de la paix niwe mwami w'amahoro amahoro ntibashobora kuyasanga hanze atari Imana bahaye amahoro yose bazoba bafise nayaguruka nk'umuyaga y'umwanya muto bazokoresha energy nyinshi kugira ngo bapreserve kukazo kwama abaca mu myanya y'intoki nico gituma rero uyu munsi twagonze kubabwira ubutumwa bwiza bihwanye n'amatamperama kugira ngo utahure yuko ubwa mbere ni ingabire Imana yaduhaye kugira ngo dufonctionne muri iyi monde ariko icya kabiri temperama ni force Imana yonyene ikwiriye canke yageneye kwa minuhisa icya gatatu naco nuko ni ingabire Imana yaduhaye ariko finalité kugira ngo babari we ihimbara iyo umuntu amaze kubitahura caruhuka kandi agashaka kureka kwihindura aca yikosora no guhindura abandi acareka guhindura abandi akaca nikosora hama akaca remesha n'abandi hama biciye mu Yesu yakrose ku musaraba aca asubira kunywana n'ici Imana yamugize kuko hari abantu benshi batwandikira bati abasanga bahora bakorana n'abandi bantu bakorana n'abamelankolique cyangwa abakorehike ati ngiye niyakira ndikunze ndiyemeye bwa wundi sinsara abandi bavyeyi b'abamelankolique ati je narinzi yuko mfise ingorane ariko kuva ntahuye yuko sindi umusazi mugabo ntinkuriye kwiyegereza Yesu anyibutse antahuze ubwo butunzi yashizemo bituma umuntu aruhuka cyane hama ico twohereza ko naco ni iki toriko turavuga aba bariko barategura dot canke ivyo twavuze la fois passé kuri mariage nagomba kubibutsa ikintu kimwe umuntu yokora selon ses moyens kandi umuntu yibagire yuko buryo bwose ashira mu myiteguro ya mariage n'uburyo iyo bukoresha neza bwo mufashije après mariage kuko niho novuga intambara canke urukino nyamukuru ruba rutanguye hari ikindi kibazo cy'umuntu yigeze kutubwira ati none ko mwavuze cyane yuko ifoko tuba dushira tuba terre à terre twexagere none kibanza cyo kuba kwizera no kutizera niki mbere yuko peut-être kwishura ikintu mufashaga kwishura gato nuko hariho difference hariho gutandukanya entre icifuzo no kwizera entre un désir une passion et la foi rero kenshi bijanye no na temperament umuntu abafise kenshi umuntu arashira habona arashira imbere y'Imana ingena meze ugasanga ivyo yise isengesho canke kwizera bwa bundi n'ivyifuzo by'umutima wiwe yego cyane ibintu bikunze gukogwa bikunze kuba haranabwitwaza ryajambo ngo aho ibirenge byanyu bizogera mu ndabahaye bakaca bahonyora ku bakobwa bati n'uyu ndamucakiye kijya kiduga ndagicakiye nagomba kubabwira hari igihe kenshi usanga twabigize ivyifuzo kuko ukwizera nyakuri ijambo ry'Imana ritubwira kuki ukwizera kuva kuco twumva ico twumva kizana n'ijambo rya Kristo si wowe winesi ukwizera ngo ndakibonye ndagicakiye oya yakimbwiye ndagicakiye donc nico gituma rero ukwizera kenshi abantu barakwitiranya n'ivyifuzo no kongereza nkavuga ni Imana yakwemereye ko izo kugira urubanza runini nukuri bicakira uvyakire ariko ntu force ngo nshire mu ngire ku nguvu ariko ugendane n'Imana bijanye n'ukwizera ufise kandi iyo turiko turavuga urubanza runini kenshi hari gihe atari bijya by'ibishobisho n'ivyaka ariko nibaza yuko urubanza runini Imana yo gukorera ni gihe igushiza ahantu bana neza no mwubakanye Imana ibahezagire murakoze cyane kutwandikira ukatubwira ico mukwiye kuri ibi bintu canke amavi na commentaire zanyu Imana ibahezagire mugira umugisha murakoze cyane amen